amashimwe kuri Kristo. Clap your hands to Christ. Amakuru yawe ga mama. How are you, mom? Waje. You came. Waje kundamutsa. You came to greet. Muhe mikrofone yo. Give her mic. Waje kundamutsa. You came to greet. Ni sawa. It's all fine. Waharundi urahamenya. I say. Yo. Wahamenye ngwino. Just come. Mushe mikrofone akora waronde. You say. Ego. Narifuza kuhabona. Ego. Mureka gufatira wa Mungu rero niho nariko. Ego. Nshandagwara. Yo. Nabariye wa mwigeme ko nzoza. Ego. Ujya mwigeme cyari ya hejuru ni wafashe kamera. Twari twabivuganye. Ego. Rero ejo rero narigavye. Kugira ndabe nyene uhamenya. Yo. Mbaze ntebe ndahamenya. Uvuye hari ya mugisi. Naryohewe aho kubone naryohewe. Wamboye. I saw you. I felt joy in you. Zenda kundwa meza. Nibuke ibyiza wankoreye. Yo. Ibyiza wankoreye sinzofata byiza. Yo. Nacakirato wasengera. Cagarutse. Ngo bari ufise kirato. Ntuzi ko wasengeye Ego. Warabwiye. The prophet. My God. Amahoro. Amahoro mawe. Amahoro cyane. Aya. Amashimwe cyane kuri Yesu Kristo. Glory to Lord. You make my day, oh Jesus. Yesu ariko arampa umunsi muzima. Ego. Wa mukobwa w'inkume mu bana. Ari. Uyanda muramutse. Ahava duga mana dufashe. Nimuratahura muraza gutahura bashingiye intaya. Uwo n'umunezero w'umuvyeyi. This is the joy. Ibaze rero mu mwaye mikrofone ashingiye intaya murashobora kurara ngaha I told you. Ndahezagiye ubuzima bwawe. Bless your life. Ofete gituma mubona anezerewe gutyo. It's about to rejoice like Mama. this. Mother. Mother. Ngwino. Just come closer. Natwe kukuruka ngo ndagusange hano. Washase kunsanga imbere. I wanted to come. Wambonye ninjira. Ndakubona. I saw you Umukobwa niwe yambariye. Ngo kayengoreka ngo baza kugusengera. Hanyuma mbona ntaje kukubarira. Ndababara birambye. Washaka yuko unsanga imbere. You want to reach me when I get. Mama. Iby'amajambo nabyo nshaka. She doesn't know words. Ego, wa munsi rero warugwaye ikirato. Ntuzi ko wasengeye ikirato. Ubu cagarutse rero. Kimaze umushamba. Ndara ndakorora sinjya. Mvuze ati naho bigenda gute ndazi. Ico genda gusengeye vyagenze gute? Hamwe wasengeye. Wapfuye kuvuga ijambo rimwe gusa njandakira. Ucurakira. None nakenumva uyu mushamba utangura kwagaruka. Bisaba ko turukura. Ikindi. Ahubwo munyibutse. Ndamo ndakuzirega si wewe ndiko mbwira bajya. Uyu muvyeyi reka ndabashingira naye mwebwe mutamuzi. Testify you don't know. Uyu muvyeyi This woman. Yarakore bihambaye. Yaragendeye ntazi yapa niyari. Imana iramushikanira n'uyo muvyeyi kati. Nuri ya mukobwa ibyiza bangiriye. Imana isubira muhomo. Ego babwire. Uwo munsi narakugendeye naraje muhira babwire uko vyagenze. Ndabizi babwira barero je ndavyibuka. Yo ndavyibuka. Vyagenze babwire uko vyagenze. Agira nzovyiba. Oya. Naranezerewe urampenda muzoza kuntora ndabura. Nkaguma babarayo. Ndavuga ati byari byo. Kayambariye kwisengero ryiwe riri mu Kinama. Je hanta narinze. Yego. Nzoharondera amaka ndahabaze mahaka ndahamenya. Ni giki cyakunejereje umunsi naje gukora. Nibyinshi ndabyo ndomenya ko. Some of the things that made me to be pleased. Tege namba niwe yakinzana. You brought even this flow from wearing. Iki gitenge nije nakiguhaye. Sikimwe wandungi. Ego, kandi uraberewe. Sinakizaniwe nuri yamwe. Ego niwe narungitse. Uyu mama reka ndababwire mwe mutabizi. Let me tell you. Chenda nkandafata umudu. Barangura n'amahera. Tinda harondera gushika ejo nzoha iyo sengero nayimenya.
namwe mbaza araza ngo araza ngumva yoti ndawume ko atazirani nanezerewe nkubonye baravuze ngo kayego ndumwegere nanze nkumva umenga barakugiriye nabi. Uyu muvyeyi nari kuri Zoom nandikirwa message na Benigne ambwira ngo ari kumwe n'umuvyeyi ankunda. Tuca tumushira kuri Zoom kera acaransengera kuri Zoom. Ndavuga umuntu yansengeye neza azogenda kumuraba. Ca ndapanga ngura ivyamwa ibintu amavuta nazanye ikibuye yanzaniye ibintu byinshi angemuriye n'uyu mwami kazi wiwe nuri yamuko n'ukamera yo nararyohewe. They offered me so many things. Listen this. They came to visit. Nachiza ngo kunezeza umuntu akuze. Yaranyishe kubusubira kutamubona. Iyo wari wankumbuye. Yogose. Mana. Nkibaza mbe mukumushikira bizogenda gute yo. Ayambwiye ko afise urusengero mu Kinama. Nzobaririkiza ntebe ndahamenye. Naje Josangenda ndahabaririkiza. Ndarahijya hariya. Hariho muzukuru wanje arambwira. Waraye mu quartier hafi kugira ngo uze ngaha. Haha. Naje. Leki mana. Kwanza wa musi Senge Imana yakumba. Sinzofa ndayibage cyane ndakwibagire icyiza wankoreye. Iteka wanteye. Kandi subira kusengera ubugira kandi cyagaru. Navuze ati papa nzomurondera ushika ndamuronda. None nakubonye. Arose dadi. Nakubonye mana. Because I saved you. Nyema. Nakubonye mana. Narakubonye. Hallelujah. Amen. Ni bande banezerewe. Rejoicing them. Ni bande baryohewe. Amashi menshi kuri Kristo. Thanks to God Jesus. Umviriza rero. Uyu muvyeyi rero tuca kumuraba. Bari bandindiriye. They waited for me. Mashugwe menshi nkubonye. Nabonye umenga n'amashugwe yari ku mutima. Just like the flowers on my heart as they saw you. Amen. Amen. Niko abajiji. That's how I ask it before coming here. Nazina wafashe. Amashi menshi cyane kubwira. Listen. Na kintu ciza ngo kubera umugisha abandi. Something good become blessing for others. Na kintu ciza ngo kubera umugisha umuntu akuze nk'uyu. Something good to be a blessing for the Imyaka mama wambwiye ngo ufite imyaka ingahe ubu? How old are you? You've told me. Imyaka ni ingahe ubu? How old are you? 180. 180. Ijana n'umunani. Avuze ko ari jana n'amezi munani. 108 months. Buja. After plus de 100. Just more than 100 years. Chage cy'umwami ninde yari umwami mugenzi wawe Chage? None ntabyuzi ko mu telefone nakuba wambare ngo mpezagire. Ukambaza ngo ufise imyaka ingahe? Nifise imyaka 100 ndwi. Yego. None ubu nraba ubona tugeze mu gihe cyo. Ukwezi kwarenga. Ubu rero ni 108. Yari micombero cangene. 8 months. Yerusangi kwa mbere mwambutsa baravugana. Ibaze rero yarampezagiye uwahezagiwe n'umwami. Je nahezagiwe n'umwami wo mwijuru n'abami bo kwisi barampezagiye. Fight me, you will know what to do. With kings. Igihe nagiye ahari ariko arambwira ukuntu mwambutsa yamusanga ku ishure kuko yari ukeremutse cyane. Yamusaga ku ishure kuko ngo umwami yaraje ku ishure ngo acaragenda aramusimbira avuga uyu muntu anyubaho usaba abandi bose batanyubaho aca ukuntu kose aduze yacagenda akamuhamagara mumuzane aca muhezagira umwami aramuhezagira
ndavyumvise abivuze ndavuga ari umugisha twakira ku Mana ari umugisha twakira ku bavyeyi ariyo n'umugisha twakira ku baganza reka nabireka ivyo ndafukama arampezagira yarampezagiye vraiment kumpezagira nivyatumye areka kunyita daddy nivyatumye mba muto ariko imyaka yiwe yonyene iramwemereye kumpezagira yarahezagiwe n'umwami ujya mugisha uramugendagendamwo nategerezwa kuwucakira. Me have the blessing of kings. Mwabitahuye shira ibiganza hejuru vuga ngo kuva uyu munsi umugisha w'Imana undiko amajambo bahezagiye prophet nanje ndayakiriye kubandi muri uno muryango amajambo meza bamuvuzeko nanje ndayakiriye mwizina amashyi